Hello, nashaka ndabereke power ya multiplication canke ya power ya compounding muri Questra. Ugiye uragira compounding muri Questra ingene uronka benefit nyinshi. Par exemple, ushizeho pardon, ushizeho nka 2000 reka tuvuge 5000 euros, hama ugaca uvuga ati mu myaka ibiri 104, hama ugaca ushaka gukuramo 50%, hama iyi 50% ukagira compounding haciye amezi 6. Okay, hama nshira urize calculate tuje munsi turaba ni power. No kuvuga iki, yakubariye yuko ushobora kugura, uzoba ufise intuze blue portfolio zibiri, hama aya nizo cuza uraronka ku ndwi, mugaca ugenda uragira compounding. Reka turabe rero haciye amezi 6. Ku mezi 6 uzoba winjiza, uzoba ukuramo 456 chaque semaine, na 456 chaque semaine, hani ikuramwo na 456 asigarayo kugira ugire compounding. Okay, iyi ni example ya 5000. Donc umu investor bashaka kuronka return, waciye umwaka naho kuri 52 semaines uzoba uhembwa wisa 89 par semaine. Okay, akazaba hasigarayo nka 15000 kere kugira compounding, uturagira ama repurchase of portfolio. Mu myaka ibiri guys, ibiharuro bija bitangura kuba a little bit crazy. Uzoca uraronka 2312 par semaine, hama aya nizo uzoca uragira ama compounding. Donc iyo ni investissement 5000 euros. So hari abo bishobora, hari atabo bishobora. Kangire investissement y'amahera make on average, reka ngire uzamviho ya 2000. Okay, 2000 euros nka 1500 1400 pound. So tugumane ibiharuro vyose co kimwe, kangaha nshire kuri 0, ibi byose nshire kuri 0, hama ngira ibindi biharuro bibe co kimwe. So urumva cikwereka ngaha automatiquement ko ushobora kugura iportfolio imwe ya green, iya yellow hamwe n'iya white. You know, white ni 90 euros, yellow ni 270, hama green ni wisa 10. So no kuvuga mu ndwi ya mbere tutangura kuturaronka 20 kugira compounding, so forth. Profit ni 84, 87 kaguma iduga, hama katurabe haciye amezi 6. Haciye amezi 6 tutangura kuturakuramo 162 par semaine, hama izindi 162 katuragira compounding, hama ko ijya 50%. Reka turabe haciye umwaka, turatangura gukuramo 283 par semaine, hama nayo kugira compounding c'imyaka ibiri turakuramo 672. Ngo kuri jembo na imyaka ibiri n'umwanya munini wo kwindiye. So umuntu amaze kugira ama recherche yiwe, akagira confiance muri company, utanguza nka 5000, hama ugacugira company wabonye ko ariyo bikora. Hari izindi ushize ko amahera menshi bica biba menshi cyane gose. Okay guys, so getting back umuntu yaguhaye iyi video, hama azokwereke ingene bimeze. Bye.